sentare ije kubahirizwa ubwirizwa shingiro, nyakubahwa abashikiranganji, nyeniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ba nyakubahwa ndongozi zitandukanye mu nzego n'inzego zo kwivuna basi n'inyamiramabi, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwanyakubahwa musanzwe muri abahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu, mwanyakubahwa mugize inama y'ubumwe bw'abarundi, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu gihugu cacu, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, banyagitega mwese, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uno munsi ndi n'akanyamuneza ko kubona turi kumwe namwe, turiko tuyaga ikibazo nkoramutima ku buzima bw'abene gihugu n'igihugu, ubumwe. Mu Kirundi turavuga tuti ubumwe butariho butandukanwa n'inyama. None ngahi iwacu turi kumwe, tubanza kuvuga tuti mbega turafise ubumwe, turafise ubumwe. Ico ni kibazo umurundi wese yotegereza kwibaza. Ubumwe butariho butandukanywa n'inyama. Mu minsi iheze ngirango n'ubu iryo jambo ntirirava mu kanwa ka bamwe bamwe, twaratswe gutandukanywa n'ibiharage. Sivyo mwavuze muti ibiharage birazimvye, ubumwe butariho butandukanywa n'inyama, n'ibiharage vyarahatswe dutandukanye, kandi abarimyi b'ibiharage sibo bavuze, abarya batarimye nibo babivuze. Umva barimyi bari baciye basubiranamwo be n'abafunguzi. Ntimumva ko umwe bwari bugiye. N'ubu hari habo bitarava mu kanwa bifuza ko abarimyi barima hama bagaca bagemurira n'abakomisiyoneri. Rero abakomisiyoneri nibo ba mbere bavuga, basanga kwirigara bagaca bavuga yuko bashonje, ubumwe bukaba bugiye. Tuze turaraba utuntu duto duto tudutandukanye. Umunebwe n'umukozi hajya nta bumwe buhari, kuko umunebwe yirirwa kwirigara agaca ataharondera ivyarya, yashika niyaba ari umugabo agashika abwira umugore ngo ngaburira, umugore nawe ati unsaba ivyo kurya wakuye hehe, bakabasubiranyemo. Abasubiranyemo urumva ikinebwe n'umukozi ntacyo bapfana. None bamariraniye iki? Ikinebwe nivyo kuko gica gusaba utwo kurya. Tuze turibuka ivyo abantu bapfa. Mwarabonye ingene Ezawu yahevye ubufura bwiwe kubera inda. Yabwiye Yakobo ati mputwonja, Yakobo ati singuha, ngo banzume ubwo bukuru bwawe, nawe ati ubwo bukuru ntabwo ndya, iyakirire twara. Umuhezagira ubugiye kuri Yakobo gutyo. Tuze rero turaraba ibintu bimwe bimwe. Hariho amajambo mabi yabaye mu gihugu cacu, twoza nayo nyene turasubiramo kugira ngo tumenye ico twapfa.
ariko naho mpava ndababeshera iyo tuvuze ngo abarundi ico twapfa abarundi bose barakundana. Hariho amajambo ngo kubogoza, ngo baramubogoje. Ngira ngo gwaruka gwarutse ubu ntiruramenya neza ico ari cyo kubogoza. Kubogoza ubu uri kusoma umusa, uri kurasoma bagaca gufata mu ruhanga bakigiza inyuma guki akanyota katarahera. Ugenda ufise umutima mwiza bakubogoje. Iyumvire umuntu akagarira ku musa w'abene gihugu agaca witagwiwe hanyuma ngo baramubogoje. Bamubogoje hehe? Mwumva ingorane zabaye mu Burundi. Ngo gukura amata mu kanwa, ngo baramukuye amata mu kanwa nigwiwe niko ari vy'abene gihugu. Nico gituma ingorane zose ntizihera kuri mwebwe mwibereye ngaha. Bajya mubona bagiye imbere hajya nibo ngorane.